Turabaramukije cyane bene data bakunzi b'ikiganiro umutsima w'ubugingo, amahoro y'Imana nashishikare kubana namwe mwese. Tubonewe akaryo keza ko kubaha ikaze muri kino kiganiro umutsima w'ubugingo, musanzwe mutunganirizwa cyangwa mutegurirwa na jewe mwene Jambo Imana Irambona, abari jewe sanzwe ndakibashikiriza nk'uko bisanzwe. Tubaha ikaze muri kino kiganiro umutsima w'ubugingo cuno munsi aho mfise amajambo ngomba ko dusangira namwe abonekana mu gitabo c'indirimbo zo guhimbaza Imana mu Kirundi. Murazi ko ari indirimbo zo guhimbaza Imana kumbure mu Kinyarwanda, hariho nizo mu Giswahili bavuga ngo nyimbo za wokovu, kumbure n'izindi ndirimbo zitandukanye zo guhimbaza Imana umuntu ashobora kubona ahaca nk'ahandi. Rero ngomba ko dusangira amajambo ari mu ndirimbo zo guhimbaza Imana mu gitabo c'Ikirundi. Tuza kurabira hamwe indirimbo inimero 315. Reka rero dusenga Imana, twiragize Imana kugira ngo Imana itugirire neza, ibane natwe, tuganirize, iganirize imitima yacu ishimira no majambo. Uyu mwanya wewe na jewe tugiye gufata ngushikiriza no majambo nawe yakurikirana, ubu umwanya w'ikimazi, ubu umwanya atari umwanya upfishije ubusa, ubu umwanya ushobora kuronkamo impemburo cyangwa se imfashanyo y'ubugingo bw'imkemu. Wewe uri mu rugendo ruja mw'ijuru, dusenga Imana, twiragize Imana. Turagushimiye Mana nyina amahoro, turagukengurukiye cyane, utugiriye neza, uduhaye kano karyo keza kugira ngo tuganire n'abantu bakunzi ba bino biganiro bisaba bitambutse hano hantu. None rero turaguhaye kaze, nubane natwe, utugirire neza, haba jewe umushumba wawe ngiye gushikiriza amajambo aremereye iyi mitima, n'amajambo atari amajambo y'umwana w'umuntu, si amajambo acuzwe n'akenge k'umwana w'umuntu, ariko n'amajambo yawe. Ndakwinginze rero ngo umfashe, unshoboze, umpingure, umpindure, unkoreshe, ungire igikoresho cawe, kugirire ikimazi, hanyuma bagiye kuyakurikirana bose nabo bagirire neza. Umwe wese Mwami Imana umuhe gutoragura ijambo iryo ari ryo ryose rigiye gutambutswa muri ino video rijanye n'ubugingo bwiwe, rimwerekeye, rishobora kugira ikintu rimukureba. Urakoze kuri Imana, turagushimiye muri byose kandi turakwiteze. Ibyo twimuje, tukomoje, dukuje, dusanganguje n'imigabo n'imigambi y'umwasi Satani, we watuma abana b'Imana bahomba aho bari kugira. Urakoze tugomba turakwiteze mu izina ryawe ryera Kristo Yesu twizeye, amen. Nuko rero reka dusangire ya majambo nk'uko namaze kubibabwira, abonekana mu ndirimbo iri mu gitabo c'indirimbo zo guhimbaza Imana mu Kirundi, nimero 315. Ni indirimbo ivuga ngo Imana yakoze neza ibidutangaza, abantu bo muri iyi si batamenya namba. Nimushime iyateguye inzira ducamwo, tukaba tubonanye ubu tutishwe n'ibyaha. Rero gatatu bivuga ngo twari twaratandukanye, ariko noneho dusubiye kubonana dufise akaneza. Yemwe bagenzi dukunda, ntaco tubagaya, mu byo twafatanijemwo turabashimiye. Nuko bagenzi, ku Mana mw'isi niko biba, abakunda Siyoni nsha niho tuzobana. Umugisha w'Uhoraho uhorane namwe, abahe akanyamuneza mu rugendo rwanyu. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro umutsima w'ubugingo cuno munsi, nano majambo rero tumaze gusoma tubonye muri ino ndirimbo, iyi ndirimbo tubonye muri zino ndirimbo ziri mu gitabo cyo guhimbaza Imana mu Kirundi, aho tubonye uno muririmbyi indirimbo yiwe ivugamwo amajambo tubona mbere muri zino ndirimbo bashize ngo ni mu mugwi w'indirimbo zo gusezerana n'uwari wese arabyumva. Aho ntasi ijambo rigoye gutahura cyangwa se kumvikana. Murabona abantu banditse izi ndirimbo, bashize muri kino gitabo izi ndirimbo, baragerageje baricara baja hamwe kumbure, hanyuma barafata izi ndirimbo barazishira mu migwi kugira ngo
indirimbo zose zivuga kuri bimwe, zivuga ubutumwa bumwe, zitanga mesaje imwe, indirimbo novuga ngo zifise ico zihuriyeko mu butumwa buzigize, zije mu mugwi umwe, hanyuma uwo mugwi uce rero witirirwa izina kanaka. Murazi ko hari indirimbo zo kwishikana, hari indirimbo zo gusenga, n'izindi ndirimbo zitandukanye kumbure zivuga ku by'ijuru, iz'ijuru. Hari n'indirimbo zivuga ngo ni iz'ubugingo bushasha, aho usanga muri izo ndirimbo bavugamwo iby'ubugingo bushasha. Iyi ndirimbo rero dusomye iri mu mugwi w'indirimbo bavuze ngo ni umugwi w'indirimbo zo gusezerana, zikunda kuririmbwa iyo hariho abariko barasezerana. Murabizi yuko hashobora kubaho urugendo rw'ivugabutumwa, twabayeho tubibona kandi n'ubu twama twabibonye, aho usanga habayeho urugendo rw'ivugabutumwa, korale kanaka ikagenda mu ivugabutumwa mu gikorana hanaka, babatumiye bakagenda bakaririmba, hanyuma hakagera igihe rero cyo gusezerana, ngo basezere ya korale isubira iwabo, igikorane giheze cyangwa umukozi w'Imana kanaka yari yaje mu gikorane, none hagomba hagerigamo harageze ko ataha, hagacabaho gusezerana. Imana yacu nihimbazwe. Rero n'ibintu nk'ibyo nizera yuko vyumvikana kandi nawe mwaba mwabonye akatari gake mu bikorwa vy'Imana harabaho no gusezerana. Rero n'indirimbo zikunda kuririmbwa ngo rimwe na rimwe, nizama zaririmbwa iminsi yose. Urumva novuga ngo ziririmbwa mu buryo novuga ngo ni spécial, mu buryo spécifique, mu buryo buri particulier, mu buryo buri occasionnel, selo, mbo bivanye n'ikintu kiba cabaye gituma kumbure iyo ndirimbo yoririmbwa. Imana yacu nihimbazwe. Hanyuma rero ano majambo nayiweje ndayitegereza, nsanga hariho impamvu aba baririmbyi baririmbye bavuga ngo Imana yacu, yemwe bene data, Imana yacu dukorera, Imana yacu dusenga, Imana yacu twizeye, Imana yacu dukurikiye, ya Mana twakurikira kuva muri vya bihe, ya Mana twitirirwa izina ryayo. Iyi Mana si Imana isanzwe, iyi Mana ni Imana ihambaye, kuko iyi Mana ngo yakoze neza ibidutangaza. Imana yacu nihimbazwe. Bafashe umwanya wo gusuzuma, bafashe umwanya wo kuraba, bafashe umwanya wo kumedita, wo gusubiramwo ivy'Imana yabakoreye muri kino gihe bari bamaranye. Bano bantu bariko barasezerana, kuko n'indirimbo iri mu mugwi w'indirimbo zo gusezerana. Aba bantu rero bagira basezerane, babanje gufata umwanya baraganira, babanje gufata umwanya barasuzuma, basubiramwo, barazirikana, baramedita ku by'Imana yabakoreye muri iyi minsi cyangwa muri uno mwanya, muri kino kiringo bari bamaranye. Wanashaka mbere uravye usanga batereza amaso bakarengana, bagasubira inyuma cyane imbere yuko babonana, imbere yuko bahura, nimba hari mu gikorane, nimba hari mu masengesho. Ndibuka muri ibyo bihe birenganye wasanga umugwi w'abasenzi wafashe urugendo ugatembera umugwi w'abasenzi ku ishure kanaka, mu bubwiriza kanaka, bakaza bazanywe no gufatikanya imitwaro bakwiye gusengera ahantu kanaka. Imana yacu nihimbazwe. Nibuka umukozi w'Imana umwe yigeze kuba turongoye ahantu jewe mvuka, hanyuma rero baramuha invitation, bamuha invitation agenda gukorera kuri ndi shengero. Amara iryo shengero ryari ishengero rishasha, novuga ngo ibintu bitarafata umurongo neza, namwe muravyumva, ahantu hashasha, kumbure ntibaba baranagwira, haba hari ibikorwa byinshi, ivy'inyubako n'ibindi. Urumva n'inzego kumbure ntiziba zipanze neza, namwe muravyumva nyine umuntu agiye gukorera mu ishengero rishasha, ni ukuvuga rivutse gushasha, ni ryuguruwe gushasha, ryuguruwe vuba, ryuguruwe muri iyo minsi. Hanyuma rero yarapfuye aho twasengera
twebwe aho yari aturongoye yaturereye yaduforomeye akatwigisha ingene umuntu asenga, akatwigisha ingene umuntu yoririmba, akatwigisha ingene umuntu yorondera Imana, akatwigisha ingene umuntu yokura mu buryo bw'imkemu. Ahantu yari yaraduforomeye akatwigisha ingene umuntu yomenyera kuvuga imbere y'abantu, akatwigisha ingene umuntu yoshobora gufata ijambo akarivugako akarisigurako, akatwigisha ingene umuntu ashobora gusuzuma ingabire cyangwa se kumbura ibijyanye n'ubuhanuzi kugira ngo ntusange uriko urakurikirana ibintu bitari byo, iyo bishitse bikavangirwa hakabaho kuvangirwa ushobore kubimenya ibintu nyene. Ndibuka ibintu byinshi uyu mukozi w'Imana yagize yaduforomesheje yatureresheje ni umuvugabutumwa, sinzi ko akiri umuvugabutumwa muri kino gihe kubera ntiduherukanye, yitwa Niyokindi Jean Bosco. Ahantu rero yari yaraturereye, aho hantu bamuha mitasiyo arahava bamujyana ahandi hantu hashasha. Hanyuma rero ndibuka inyuma y'iminsi mike yamaze kwimukira ahantu hashasha, aca rero abwira umukozi w'Imana yamusubiriye imbere. Umukozi w'Imana bari barakuranye nawe nyine mu bihe byo gusenga n'ibindi nyine nk'ibyo, wowe ndavyibuka. Hanyuma rero aca amubwira ati rega ahantu ni hashasha, urandungikira ba basirikare ba Yesu, urandungikira wamo, urandungikira na bakeya baze kumfasha guhangana n'ibyo ndiko ndahangana hano hantu hashasha, bamfashe kumenyereza abasenzi, bamfashe kumenyereza abantu mu bikorwa by'Imana, bamfashe kugira ngo habeho novuga ngo umushinge mu mpande zose, mu by'amasengesho, mu bikorwa byo kwigisha abana bo kuw'Imana, mu by'abaririmbyi, mu duseminere, mu duki, mu manuro no mu bindi. Imana yacu nihimbazwe. Bano bantu bashasha babona iyo nahora ingene byari bimeze, babona ingene ahandi basenga, babona ingene intonde zo mu masengesho zimeze, babona ingene ibikorwa bimwe bimwe bimeze. Muramaramforo kugira ngo baze bamfashe. Imana yacu nihimbazwe. Rero habaho rero igihe cyo kugirane cyo gusezerana hagati y'abantu bari bamaranye igihe. Imana yacu nihimbazwe. Hanyuma rero muri no ndirimbo twabonye bavuga ngo Imana yakoze neza ibidutangaza abantu bo muri iyi si badashobora kumenya namba. Iyi Mana twizeye, iyi Mana twakurikiye, iyi Mana twitirirwa, iyi Mana dutanga ibigira 10 n'amashikanwa ku bwayo, iyi Mana dutanga tukitanga tugakora ibikorwa by'amaboko tukubaka insengero. Iyi Mana bene data tubisubiyemo neza tukaraba kahise kacu, tukaraba ejo hahise hacu, turabye uko byari bimeze. Iyi Mana yacu yakoze neza ibidutangaza abantu bo muri iyi si badashobora kumenya namba. Imana yacu nihimbazwe. Murumva bagira basezerane, ariko mu gusezerana kwabo babanje kuzirikana iby'Imana yabakoreye, ingene Imana yabagiriye neza, ingene Imana yabatabaye, ingene Imana yababaye hafi, ingene Imana hariho ibyo yakoze. Rero tugerageje kuraba muri ano majambo dusa nabonye harimo amajambo aje kuri abiri makuru yavuze muri kino gitero cya kabiri no mu gitero cya gatatu. Muri kino gitero cya kabiri usanga yavuzemo ngo nimushime iyateguye inzira ducamwo. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'uburingo cy'uno munsi, nukuvuga imbere yo gusezerana bariko bararaba iminsi bari bamaranye, bagize ibihe byiza, babayeho banezerewe, bararyohewe. Imana yavuganye nabo, Imana yabagiriye neza, Imana yarabanezereje, Imana yabahaye kuba mu bihe byiza. Iminsi bari bamaranye, igihe bari bamaranye, umwe wese apfuye iyo yapfuye, hanyuma akaza azabona gutemberera mugenzi wiwe. Imana yacu nihimbazwe. Baca baravuga ngo nimushime Imana yateguye inzira ducamwo, kuko turabye uko byari bimeze, turabye ibibazo twari dufise, turabye intambara twaciyemo, turabye amakuba n'amageragezwa yaraduhagaze imbere, turabye umusozi mu ruhanya w'ibibazo w'ibitugo
intambamyi zari zihagaze imbere yacu ngo zitubuze kuba twoza ngo tugiranire ibihe byiza nk'ibi. Turavye ibifasha byari bihari bitadukundira yuko twoza ngo tuganire dusangire ibihe byiza nk'ibi. Yemwe bene data, Imana mu byo yakoze bidutangaza, mbere abantu bo muri iyi si badashobora kumenya namba, harimo icuku Imana yaciye inzira ducamo. Turavye ntitwabona aho byozanana, turavye ntitwabona ko hari inzira yobonekana yosubira kuduhuza. Turavye tukaraba iburyo canke ibumoso, imbere n'inyuma, twabona umengo nta hantu bino bihe byiza byozanana. Twabona tutagira icepfo canke ica ruguru, twabona ata hantu gutabarwa kozanana, twabona ata hantu bino bintu byozanana ngo bize bikunde, kuko nta nzira yari ihari, nta nzira bino bihe byari gucishwamo yari ihari. Ibyo gusubira kubonana tukiri bazima tugishima izina ry'Imana twari twamaze guhebura, kuko twabona umengo nta nzira bizosubira kuzananamo. None kw'Imana yacu yakoze neza ibidutangaza, abantu bo muri ino si badashobora kumenya namba, muri ibyo yakoze ikaba yaraciye inzira hatagira inzira, kuko ari Imana ishobora guca inzira hatagira inzira, kuko ari Imana ishobora gucisha inzira mu kiyaga, ubwoko bw'Abisirayeli bugatabarwa bukarengana, bukajabuka ikiyaga gitukura bukagera hakurya, maze abasi babwo bari babukurikiye bagaca bagwa muri cya kiyaga. Kuko iyi Imana twizeye ari Imana ishobora gucisha inzira mu gisika c'Yeriko, mu nsika, mu mpome z'Yeriko, impome zifise epesere niniya. Nimba mbyibuka neza, mbere abashakashatsi mu bya Bibiliya bavuga ngo izi nsika z'Yeriko ngo zari zifise epesere igera hafi ku metero 18 gutyoye. Tugomba twifatira imetero 5 rero data wanje, canke 6 wanashaka. Iyi Mana yacu ni Imana ishobora gucisha inzira mu gisika, mu ruhome, muri clôture ifise epesere ubwaguka intimba y'imetero 6. Ahantu twabona ko atanzira zihari, uruhome rw'amabuye n'isima na gravier byose birimo, byabonekana ko ata muntu yoronka haca. Iyi Mana twizeye ni Imana ishobora gucisha inzira ahari yabonekana ko atanzira zihari. Imana yacu nihimbazwe. Bene data dukunda, bene data tumaranye ino minsi, bene data twagize ibihe byiza gusubira kubonana, ariko kugira ngo dusubira kubonana tubikesha Imana yacu, tubikesha umuremyi w'ibihe, tubikesha umuremyi w'ijuru n'isi, tubikesha Imana yacu umukozi w'umuhinga ashobora guca inzira mu bihe byabonekana ko atanzira ihari, bigaca bikunda umuntu agacaca n'akarengane. Imana yacu yakoze neza bene data, ntabwo twari twiteze, twabona umengo ntibyokunda, ariko Imana yacu nishimwe kuko yakoze neza ibidutangaza, abantu bo muri iyi si badashobora kumenya namba. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakuzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo cuno munsi, iki ni kimwe mu bintu bibiri nabonye bavuze mu by'Imana yakoze bikomeye bibatangaza, abantu bo muri ino si batomenya namba, batoshobora. Abantu bo mu isi, abo wizera, abo washizemo ibyizigiro, abo wiyumvira ko bakomeye, abo wiyumvira ko bahambaye, abo wiyumvira yuko bo gutabara, bajya bose hari ibyo batoshobora, hari ibyo bananira, hari ibyo batoshobora gutabaramo, ariko Imana umuremyi w'ijuru n'isi ni Imana biyishobokera, ni Imana biyikundira yuko ahatagira inzira, ahatagira ugutabarwa, ahantu ubona yuko bwaba bwaheze ishobora kuhaca inzira
ugaca ubona inzira ushobora gutabarwamwo, ugutabarwa kwawe kugaca kuza kukagusanga. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo cuno munsi, mu gitero ca gatatu naho nabonye irindi jambo bavuze ngo twari twaratandukanye ariko noneho dusubiye kubonana dufise akaneza. Imana yacu nihimbazwe. Abo bantu aba bene data bariko barasezerana ngo bari baratandukanye, ubuzima bwabo uko bwari bwifashe babona umengo ntaho bazosubira guhurira, babona umengo karabaye. Novuga ngo ukubaho kwabo, imigenderanire yabo yari igizwe n'ubuzima butandukanye, bari baratandukanye, ariko ngo habaho Imana ishobora gusubiza hamwe ivyari vyaratandukanye. Mu yandi majambo tugerageje gusunika ngo twegere imbere gatoya, twavuga ngo biranashoboka yuko bari baratandukanye, imigenderanire yabo itari myiza, hoba hatari hariho urukundo hagati yabo, boba bari bafise ibyo badahurizako, boba bari bafise ibyo batemeranako, boba bari bafise ibyo bapfa. Sinzi ko kumbura yoba yari nk'amacakubiri hagati y'ukwemera kwabo, hagati y'uturere, hagati y'intara n'iyindi, canke amacakubiri y'amoko. Habaho vyinshi abantu bibateranya, bahora bakundana hanyuma ibintu bigahinduka, ahari urukundo hagasubira urwango. Mbere kenshi ahahora urukundo iyo ruhavuye hakabaho ibintu bituma abo bantu bibacanishamo, bibateranya. Ahahora urukundo usanga hasubiye urwango runuka. Imana yacu nidutabare. Dufate yuko rero nabo batabivuzemo ngaha, uko gutandukana kwabo bishoboka yuko hariho n'ibyo bapfa, bishoboka yuko hariho n'ibituma batazosubira guhuza ngo bahuze umutima n'inama. Ariko rero Imana nyenamahoro, Imana itabura ingana ibigenza, Imana umutabazi w'abantu bayizera, Imana idakunda urwango hagati y'abantu bitirirwa izina ryayo, Imana idakunda yuko abavukana mu buryo bw'ikemu, mu buryo bw'ukwemera baba kubiri. Imana idakunda amacakubiri mu bantu bitirirwa izina ry'Imana. Imana idakunda ikivange, ukwirema ibice, amadivision hagati y'abantu bitirirwa izina ryayo. Iyo Mana ngo ikirabiroranya, Imana ikirabitunganya, ica inzira. Iyo nzira imaze kuyica irabahuza, hanyuma ikifata rero twa dupartikire tw'imigenderanire yabo, tw'urukundo rwabo, tw'ubusabane, tw'ukumvikana. Twari twaratandukanye, twari twarabaye separo, utwo dupartikire. Imana isubira kuduteranya, isubira kubagira umwe, isubira kubagira abavandimwe, isubira kubagira abakizwa beza, isubira kubagira abakozi b'Imana bavyumva kumwe, isubira kubahuza. Abaririmbyi basubira kwiyumvanamwo, abakozi b'Imana basubira kwiyumvanamwo, abakristo basubira kwiyumvanamwo, bumva basubiye kugira umubiri umwe muri Kristo, kuko ivyari vyarabatandukanije bikuweho byose. Imana yaciye inzira yo muhuza, ahuza abari baratandukanye. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo cuno munsi, nuko rero nayo majambo tumaze kumva, tumaze kubona bano baririmbyi baririmbye muri no ndirimbo yabo yitirirwa ngo ni indirimbo yo gusezerana. Naho tutabona neza mbega bari basezeranye mu buryo ubu, ariko mugabo twamaze kuvuga uturorero twerekana ibihe bishobora guhuza abantu bemera Imana, hanyuma hakabaho ibihe byiza, bakagiranira ibihe byiza, hanyuma hakacabaho n'ibihe byo gusezerana. Imana yacu nihimbazwe. Ndibuka ino ndirimbo nkiri umwana, ejo bundi haciye igihe kumbure imyaka kanaka, kumbure yo 10. Murazi ibihe byabaye muri kino gihugu cyacu, habaho ibihe by'intambara, habaho ibihe kumbure by'ugwimo, hanyuma rero habaho ibihe bitandukanye abantu. Hanyuma rero umuntu yaduteye iyo muti mu masengesho,
atubwira ngo ingene iyi ndirimbo bigeze kwirimba mu gikorane ngo ca mbere cyabaye ngo ngaha muri ino quartier cyangwa se muri zone ya Kinama, inyuma y'igihe kirekire ngo cyari cyarabaye, nyuma y'ubwimo bwabaye, hari ibihe by'ubwimo byabaye za Ronantuwa, hanyuma kumbure harabaho ibihe kumbure bitabaye byiza, ntokurwa ndasubiramo ntokurwa ndadondora, ariko mugabo by'ubwimo namwe murabizi intambara yabaye aha mu gisagara cya Bujumbura no mu gihugu cyacu cyose kumbure hirya no hino mu mihingo itandukanye. Hariho yari ibihe byabaye ngaha za Kinama na Kamenge, harabaho intambara nyine, intambara itoroshe, abantu rero baratandukana, abantu barasanzara, bamwe bahungira iyo za Kongo, abandi bahungira za Tanzania kumbure, abandi kumbure bahungira hirya no hino mu mihingo itandukanye ya kino gihugu. Hanyuma rero ibishengero, sinibukije ishengero batubwiye ko ryari ishengero ryacu twari dusenga mu kumbure, nuko ryari irindi shengero, muga atubwira ngo habaye igikorane ico gihe. Mu nyuma impore imaze kuboneka, amahoro akagaruka, umutekano ukagaruka, habayeho guhunguka, abantu barahunguka bava iyo bahungiye, abari bakiriho byonsubire kubera burya wari udahitanye ruramuhitaniza, Imana yacu nidutabare. Rero ngo hanyuma rero ngo aho habereye ibihe byo gusubira guhunguka, abantu basubira kugaruka mu mihana bari baravuyemo kumbure, hari haheze igihe kitari gito. Hanyuma ngo ishengero ry'Imana rigira igikorane, akenshi twavuga ngo amaterano canke igikorane c'uruhimbi ca Sainte Seine mu Gifaransa, hajya habaho igikorane c'isangira ryera niko tuvuga mu ma-eglise bavuga ngo protestante. Hanyuma rero ngo bagira igikorane, ico gihe rero ngo hariho uwari afise ijambo ngo atangura kwibutsa ishengero ry'Imana ibihe vya kahise, ibihe babayemwo, cagihe c'ugwimo, cagihe c'ibitero, ngo hari harabayeho ibihe bariko baragira isangira ryera, bari mu gikorane c'uruhimbi, ngo hajye nyine ngo hageze ko basangira mu gikorane co gusangira, ngo haca havuga amasase y'urutavanako, abantu baragira ubwoba, abantu barahunga, ni ukuvuga mu yandi majambo igikorane kiragirane kirahagarara kubera ibyo bihe babayemo, nimba nibuka neza izo muri mene zavuga. Hanyuma rero ngo yibutsa abari bahari ico gihe ngo mwibuke nimba mwari muri ngaha cagiye muri wa mwaka wa 90 na kangahe, cagiye byagenda uku. Ibihe byakurikiye twabayeho tubona umengo ntibizigera bikunda ko twosubira gukoranira hano hantu nk'ishengero, ko twosubira kuba mu munezero, ko twosubira kubaho mu bihe vyiza nk'ibi, ko ishengero ry'Imana ryosubira gukoranira muri ino ngoro. Twari twaramaze kubona ko umengo karabaye, turavye ivyabaye kirya gihe, tukaraba n'ivyakurikiye, turavye urwimo rwabaye, turavye ingene rwahitanye abacu n'ibyacu, turavye imyaka myinshi yahaciye hafi mbere 10 tudasubiye gukorana neza kumbure, turavye ibihe twabayemwo, turavye ivyakurikiye, twabona umengo vyaraheze, twaratatanye, twaratandukanye, twarasabagiye, abagiye za Kongo, abagiye kumbure za Rwanda sinzi, abagiye za Tanzania, abandi baca bagiramo za Malawi, za Zambia, za Mozambique, za South Africa, abandi imbere bace baronka n'ubuhungiro bagenda za Amerika, bagenda iyo oyi, twabona umengo vyaraheze. Ariko noneho kuri rino genekerezo ngo aririmbisha indirimbo rero, aravuga ngo iri genekerezo Imana yacu yongeye gukora neza ibidutangaza. Abantu rero ngo bararirimba iyo ndirimbo, afata umwanya wo kuyisigura ko, afata umwanya wo kubibibutsa, afata umwanya wo kubibutsa ibihe byari bihahitiye bihari, afata umwanya wo kubibutsa ibyakahise ingene byagenze.
hanyuma binjiza muri aya mavuta y'iyi ndirimbo y'umukozi w'Imana ngo barayiririmba ubwo ati nimuvuge rwose yuko Imana yacu turiko turasenga yakoze ibidutangaza. Bene data, turavye ibihe twabayemo, turavye ibihe tumazemo iminsi, turavye imyaka ibyabayeho byadutandukanije, turavye ibibazo byahabaye, turavye abacu n'ibyacu byahashiriye, twari tubayeho memo nta vyizigiro vy'uko ibintu bizosubira kugenda neza. Ariko noneho tubonye ko Imana yacu yahisemo kudukorera neza ibidutangaza. Ibi bintu Imana ikoze nta muntu yarazi ko byobaye, ntawe arazi ko twosubiye kunwana, ntawe arazi ko twosubiye guhuzwa n'umusaraba, ntawe arazi ko hano hantu hazosubira kuba amahoro, ntawe arazi ko akari gahitiye gafise iherezo, ntawe arazi ko Imana yateguye iherezo ku byari byaradutandukanije, tugatandukana tudasezeranye amahoro, umwe wese akiruka aje ukwiwe. Ntitwari tuzi ko Imana yategekanije yuko bizohinduka ibihe by'umwijima, ibihe by'umwijima bigahinduka bikaba ibihe by'umuco. Imana yacu nidutabara. Ngo bararirimba, abantu ngo baririmba banezerewe, umunezero bagize mbere ngo baduka bararira, baravuga ngo Imana yacu muri kino gikorane ca mbere dukoze inyuma y'iyi myaka yari ihatiye tutabonanye, yakoze ibikomeye abantu bo muri iyi si batari kumenya namba. Imana ibyo abantu badashobora gutahura ibashije kubitwereka, ibashije kubidukorera. Bene data, reka dushime Imana. Iyi Mana yacu muyishimire kuba yaraciye inzira ducamo tugasubira, umwe wese akabyo yagiye, hanyuma tukaba dusubiye kubonana. Imana yacu yakoze neza ibidutangaza. Imana yacu nihimbaza. Ngo bararirimba, abantu bararira, abantu buzuzwa mpwemu yera, abavugishwa baravugishwa, abatanga ibimazi by'ishimwe batanga ibimazi by'ishimwe, baravuga ngo Imana yacu yakoze neza ibidutangaza. Abantu bo muri ino si, abo tumenyereye, abo dukunda kubona, badashobora kumenya nabo. Ibisiga ubwenge bw'abana b'abantu nibyo Imana yadukoreye. Imana yadukoreye ibisiga ubwenge bw'abanyabwenge. Imana yacu nihimbazwe. Bene data, bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo kino musi, n'amajambo rero tugomba dusenga Imana turangize. Sinzi ubuzima umazemo iminsi, birashoboka yuko umaze iminsi mu buzima bwo kwihebura, mu buzima bwo kwiganyira, mu buzima ubona yuko ibintu bitariko biracamo, ibintu bitariko biragenda neza. Ariko ijambo nkuzaniye muri kino kiganiro umutima w'ubugingo cuno musi ni ijambo rikubwira ngo nuhindukire, uhindukize amaso yawe, uraba uburemere bw'ibyo waciyemwo, uraba uburemere bw'intambara wagwanye, uraba uburemere bw'amageragezwa umazemo imyaka, urabe uko bwari bungana, ariko uce wiyumvira impamvu Imana yakuzigamye, impamvu utapfuye, impamvu habonetse amasanganya menshi akaba nawe ukayabonesha amaso yawe, ariko wowe ugavamo utuma inkungugu, ukayavamo amahoro ataco ubaye. Wiyumvire ku byo wagiye uracamo n'ibyo urimo, wiyumvire ubuzima bwawe bw'ejo hahise, kuko birashoboka cyane ko umuntu aguma araba intambara ariko aragwana gusa, akaraba ibyo ahagije, akaraba ibyo abuze, akaraba ibimugora. Birashoboka cyane umuntu agahangayikishwa n'ibimuhangayikishije, mugabo ntiyiyumvire ku byo yaciyemo Imana yamutabayemo, ntiyiyumvire ugutabarwa Imana yagiye iramutabaramo, bigaca bituma usanga atamashimwe agifise, adashima Imana. Birashoboka yuko umaze iminsi mu bihe udashima Imana, kandi uzi neza yuko ibyo waciyemo
byari bitumbereye kuguhitana, ariko Imana ntiyabyemereye ko biguhitana. Imana yaraciye inzira uracamo urarengana igushikanye uno munsi, kuko ifise umugambi udasanzwe kuri wewe, kuko ifise intumbero idasanzwe kuri wewe, kuko ifise icyo yakuvuze ko itaragushitsako, kandi icyo yakuvuze ko osirontake itaragishitsa ntizokurekura, ntacyo bizokugira ibyo uri kuracamo. Ariko ikintu rero ngomba muri kino kiganiro, ngomba ngo umere nk'abana baririmbye, ubwo ngo ibyo twaciyemo byose byari bihari, niko k'intambara twaraziciyemo, amagaragazo twarayaciyemo, ariko nubwo biri uko Imana yagumye ica inzira, twagumye tuyacamo, twagumye turengana. Ahari hari urupfu twaraciyeho turarengana, ahari hari amasanganya yahitanye abandi, ariko twebwe ntiyaduhitanye. Bwa bundi yari Imana. Wiyumvire ku by'Imana imaze gukora muri kahise kawe, hanyuma wunamura amaso yawe uyahange mu ijuru, uyishimire. Fata umwanya wo gushima, fata umwanya wo kuvuga ngo Imana bwa bundi niho mwimenya yuko burya ibyo imaze kunkorera ata mwana w'umuntu yari kubinkorera. Birakwiye yuko uhindura mentalite, birakwiye yuko uhindura uburyo bw'imitekerereze yawe, ukavuga ngo nubwo intambara ikiriho, nubwo nkiri mu bibazo, nubwo nkifise amageragezwa, nubwo ngifise ibimanze, nubwo ngifise ibimpangayikishije, ariko mugabo Imana ntaco kwitampevye, kwitampeberanye, kwitantaye n'akanuka, ahubwo kwishishikara guca inzira nkaguma ndabicamo nkarengana. Bwa bundi Imana nawe bitarahera, ariko yarakoze ibirengeye iby'abana b'abantu bari kunkorera. Imana rero niyumva gushima muri ubwo buryo, ibwira ngo Mana ndemeza neza ko wankoreye neza ibikomeye n'ibihambaye abantu bo muri iyi si batamenya namba. Bwa bundi nsanze nawe mfise uruhagarara, hari ibyo wankoreye muyomba atari kunkorera. Erega naho maze iminsi nihebura, ubwira Imana uti naho maze iminsi nihebura, nsanze bwa bundi nsubije amaso inyuma muri kahise, cya gihe nagenda naturatuzwa, cya gihe nahamwa, cya gihe nari mpagurukiwe, cya gihe nari mpanzwe n'amahanga. Nsanze bwa bundi kuba nkiriho, kuba ngihumeka, ni kubera hari ibikomeye Imana yakoze. Umwanditsi wa Zaburi we yavuze ngo Uhoraho yadukoreye ibikomeye, natwe turishimye. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo cy'uno munsi, icyo gihe Abisirayeli bariko baraduga mu minsi mikuru ya Yerusalemu, ngo bagenda baribuka iby'Imana yabakoreye ibakura muri Egiputa, hama ngo baca baduza ijwi bariririmba bafata ni ukuri Imana yacu Uhoraho umukama twizeye w'amahoro yadukoreye ibikomeye, natwe kubera ibyo turanezerewe, turahimbawe n'ibikomeye Imana yadukoreye. Niwereka Imana yuko unezerejwe n'ibikomeye imaze kugukorera muri kahise kawe, ndakubwiza ukuri yuko n'ibisigaye izobyorosha, n'ibisigaye izobikora. Umuririmbyi we yavuze ngo bwira abantu bareke kwiganyira, kuko ibyo yakoze byo hahise nibyo byari ibikomeye cyane, ibisigaye nabyo nyine ngiye kubyorosha. N'ano majambo mbega ubwo ntiwari umaze iminsi wihebuye, ubwo ntumaze iminsi wiganira, ubwo ntuhora ubura n'umwanya wo kwiyumvira ku by'Imana yagukoreye, ubwo ntucitse intege, ntucitse inkokora, byifashe gute, bimeze gute? Mbega ubwo ubuzima bwawe buracarimo amashimwe no kuzirikana ku bihambaye Imana yakoze, kuko Imana yaciye inzira ukaguma ubicamwo ibyari bikubujije amahoro, ibyarondera kukwica, ibyari birondera kuguhombya, kuba wagumye ugenda urabicamwo, ugahora ufata umwanya ukavuga ngo Mana wakoze ibikomeye abantu bo mu isi badashobora kumenya, badashobora gutahura. N'iri jambo nari mfise nagomba kukubwira ngo nubwo utabibona, nubwo utabyiyumvira ko, nubwo utabizirikana ko, ariko Imana hariho ibyo byaramaze kugukorera abana b'abantu batari gushobora namba, batari kumenya namba, batari kugukorera
niyo mpamvu rero ukwiye gushima Imana ukavuga ngo Mana ndatahuye yuko ibyo wankoreye byari byananiye abantu, ata muntu n'umwe yari kubikora, ni wewe wabikoze, n'ibisigaye uzobikora. Ubwira Imana, usenga Imana, ibwire ngo Mana mpangaza, maze iminsi nihebuye, maze iminsi niganyira, maze iminsi ndi kure yawe, ariko numvize ko imbabazi n'umuhirwe umuntu abwira Imana ati Mana erega bwa bundi cage abisanganya singwemwo simfireyo, erega bwa bundi yari wewe, niho mwimenya yuko iyi myaka yose ntayimaze kubera inkomezi zanje, ntayimaze kubera imbaraga zanje, ariko ndamenya yuko ari we wanciriye inzira shishikara gucamo na bugingo n'ubu. Uyu muntu n'umuhigo, kuko Imana izanywe no kumugirira neza, izanywe no kurushiriza kumukorera ibikomeye abana n'abantu batoshobora kumukorera, ariko mugabo n'umuhombe umuntu abinashima agashishikara kwibera muri ubwo buzima bwo kudashima aho Imana igejeje gukora. Imana yacu nihimbazwe. Uyo muntu n'umuhombe, kuko Imana nayo ntinezerezwa no gukorera umuntu w'inashima, ariko umuntu ashima. Ubundi nawe yavuze ngo urakoze yamaze amapera kwa padiri. Abana ngo baguma babwira padiri ngo urakoze abahaye amapera, nawe padiri agaca anezerwa kubera yuko abo bana bashimye, agaca atuma ukuboko agaca yahinda ipera akabaha. Padiri urakoze, bamubavuga ngo urakoze amapera agora yayose yiro tuva asanga yayamaze, atumye ukuboko ararondera hano yo muri ipera arayibura kubera ko amapera yamazwe nuko abana bariko barashima, kandi padiri nawe anezezwa no gushimirwa. Imana yacu rero twizeye ni Imana ikunda abana bayishimire, ni Imana ikeneye kwibera mu mashimwe avuye mu bayubaha bitira izina ryayo. None rero nawe ntuba umuhombe, haguruka ushime kuba ugihumeka, kuba ukiri muzima, kuba utapfuye, kuba ugibashije kubaho, kuba ugifungura, kuba utagwaye, kuba utari mu bitaro, kuba utari mu ibyuma kubera ko kumbere habaye isanganya, kuba utagwaye bya bigwara banaka bagwaye, indwara za diyabete, indwara z'umutima n'izindi ndwara z'intakira kumbere zigoye. Ni ukubera Imana yagukoreye ibikomeye, si uko kumbure ibihe waciyemwo utari kubura amazi. None rero shimira Imana n'ivyo Imana ikugomba. Kumvira n'ano majambo narifise, tuzosubira mu kiganiro umutima w'ubugingo c'ubutaha. Dusenga Imana. Mana turagushimiye cyane ku bw'ano majambo twumvise, atubwira yuko wakoze ibikomeye bitangaje abana b'abantu badashobora kumenyana mba, kuko waciye inzira abantu bawe bashishikara gucamo uko bukeye uko bwije, maze bakarenganira bigacamo bigakunda, kandi wafatanije ibyari byaratatanye mu bugingo bwacu, mu buzima bwacu. None rero turagushimiye ku bw'ano majambo twumvise, umuntu wese ayirabishije ko akumva aya majambo ahindura ubugingo bwiwe, akumva aya majambo amukanguriye kugushima, n'umugirire neza. Umuntu wese avuze ngo Mana mpangaza, Mana numbabarire, sanze ahubwo narihebuye, sanze ndiganyira, sanze ntakibona ubukomezi bwawe n'ubukuru bwawe, numbabarire. Ariko iri jambo riranyibukije ko hari ahantu baguye, hari n'ahandi ugejeje, ahubwo mbere ngize ibyiziga ko hariho n'ahandi heza hasumba hano ugomba kushikana. Uyo muntu rero yitawe avuga ngo Mana numbabarire, sigomba yuko bincika ibyo wanteguriye. Uyo muntu mugize ko imbabazi, hanyuma umwemere asubire mu mugabane w'abana b'Imana. Nakoze kuri Imana, ibyo ugomba nibishishikare kuba muri mitima yacu n'ino jambo, izina ryawe gera Kristo Yesu no tubyizeye. Amen.